Muy buenos días, amados mwaramutse neza jóvenes bakundwa y gwaruka hermanos en Cristo. na bene data muri Kristo. Es para mí una bendición grande Kuri estar jewe con n'umugisha ustedes ukomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya para compartir los momentos kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago cyo mu buryo bw'impwemo, de la palabra de Dios tuyage ku y ijambo pongamos ry'Imana no ku mugambi wayo a este tiempo. uhwanye n'iki gihe. La lectura que tuvo Miguel Icyanditswe Migere yasomye aho Pawulo atubwira ati mugende mugura uburyo lo mubugwiza. cual está en Efesios, Ivyo bibiri mu Banyefeso, carta a los Efesios, icyete capítulo cyandikwa Abanyefeso ikigabane cya 5 umurongo wa 15 ukabandanya. verso 16 dice, Umurongo wa 16 reka turabe. capítulo 5 Mu kigabane cya 5 umurongo wa 13 ukabandanya haravuga hati ariko vyose iyo bishyizwe ahabona bigaragazwa n'umucyo, kuko ikigaragazwa cyose ari umucyo. Nicyo gituma bivugwa wikangure wewe usinziriye uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimube ibifu, ariko mutahure ibyo umwami wacu agomba ibyo ari byo. Kandi ntimukaboregwe vino irimo ubuhumbu, ariko mwuzure mwemu. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana Data wa twese muyishimire vyose iminsi yose, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aquí el apóstol Ngaha intumwa nos muestra iratwereka ingene twokoresha neza umwanya en la obra de Dios. mu gikorwa c'Imana, kuko umwanya wewe ukoresha mu murimo w'Imana, uwo ni wo mwanya wewe uba ukoresheje neza. Ni nk'uko vyongeye intumwa Pawulo mutagatifu atubwira ati muzi yuko ubutame bwanyu mu mwami atari ubw'imfagusa, kandi n'umwanya mwebwe mukoresha mukorera umwami si ubw'imfagusa, n'amafaranga mukoresha mu gikorwa c'umwami nayo si imfagusa, kuko muba muriko mubitsa ubutunzi hehe mw'ijuru. Murundanye ubutunzi bwanyu mw'ijuru, aho ahatari ibisuma, ahatari n'inyenzi canke ngo ingese zonone ibintu. Nta na kimwe muri ivyo kihari ngo conone ivyo mwebwe mubitse mu bwami bw'Imana. Kandi n'umwanya wanyu mukoresha mu bintu vy'Imana, mu murimo w'Imana, nawo si imfagusa, ntubutakaye, ahubwo niwo mwanya wewe uba ukoresheje neza mu buzima bwawe. Nuko rero nimurabe ingene dutegerezwa gukoresha neza umwanya, kuko uko no kuba turiko turawukoresha mu bintu vy'Imana, mu murimo w'Imana. Aravuga ati kandi ntimukaboregwe vino irimwo ubuhumbu, ariko mwuzure mpwemu. Ivyo ico bizana no kuvuka ubugira kabiri, ukuvuka ubugira kabiri kw'abizera aribo bakira Kristo nk'umucunguzi wabo, bakoza ivyaha vyabo mu maraso ya Kristo, kandi bakaronka mpwemu yera, mpwemu wa Kristo. Nuko mu muntu hakaba habaye ukuvuka ubugira kabiri. Aranavuga ati mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mpwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana Data wa twese muyishimire vyose iminsi yose mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimurabe ingene umuntu akoresha neza umwanya.
ariko awukoresha mu gikorwa cy'Imana. Nimurabe ingene dukoresha neza umwanya wacu, umwanya Imana iduha. Mbega muba muzi umwanya Imana iha buri muntu ni amasaha 24. Abantu bose bafise amasaha 24. Nuko rero bivana n'ingene wewe ukoresha ayo masaha 24. Iminsi yose umuntu aba afise umwanya ungana gute? Amasaha 24. Nuko rero muri ayo masaha 24 mbega wewe uzokoresha ngahe mu kuryama? Abantu nka bose bakoresha nk'icya gatatu cy'ayo masaha mu kuryama, kandi uwundi mwanya usigaye nawo ni ukuvuga yuko mutegerezwa kugabanganya umwanya mukawugabura. Kandi nimwitegereze mu gatondo, mbega muba muzi ikintu kimwe, iyaba twebwe mwebwe murarondera rimwe ibintu bihambaye, umuntu akavuga ati ngomba nkore nk'uko nakakora, nkora iki canke iki. Nimwitegereze inyoni, nimuzumvirize. Mbega murazi igihe zahereye? Guhera bugica zo zatanguye igikorane imbere yanyu, kandi aho zo ziriko zirakoresha neza umwanya. Kandi yaba twebwe duhereye mu gitondo nk'uko umwanditsi wa Zaburi Dawidi yavuze gute? Ati nzoririmba mpimbaza Imana ryari? Mu gitondo, mu mashoka, ku mugoroba no mu ijoro naho nyene. Ni ukuvuga yuko umwanditsi wa Zaburi, murabona, yari umwami, ariko yari umwami akoresha neza umwanya wiwe, akawegurira Imana nk'uko bivugwa ngaha. Haravuga hati mubwirane Zaburi n'indirimbo n'amatazirano n'ivyamwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu, kuko bivuye imbere bwina mu mutima wacu, akanwa kacu karaheza kakavuga indirimbo, kakagaragaza amashimwe. Ibintu byose vyova mu mutima wacu bija ku Mana tubigaragaza turiko turaririmba, tuvuga ibijanye n'Imana n'igikorwa cayo. Nuko gutyo turiko turanamenyekanisha n'umugambi w'Imana dukoresheje indirimbo, turiko turakwiragiza hirya no hino ubutumwa mu buryo butandukanye uko dushobora kubutanga tubuha abantu. Ni murabe iki gisomwa kiri ngaha mu migani. Tufise ibibanza bibiri ngaha ahavuga nk'akarorero. Iki kibanza cyo ngaha mu iki gisomwa ahavuga hati kuko utazi. Reka turabe. Haravuga ati uwugendereza umuyaga ntazobiba, kandi uwitegereza ibicu ntazokwimbura. Nuko abantu umwanya wo kubiba urabarengana iyo haba hageze yuko babiba, abandi nabo haba hageze ko bimbura, umwanya wo kwimbura ukabajana. Iyo bishinze kuraba ibintu bitaborohereza bibakikuje, buri gihe hazokwama hariho ibintu bitorohereza abantu. Ariko umuntu atanguye kuraba ibintu bitamworohereza namba, ntazokwigera gukora ibyo ategerezwa gukora. Nuko umwanya uramujana, hanyuma akavuga atariko umwanya wamperanye, nta na kimwe nakoze. Kuko buri kintu cyose gifita umwanya wacu. Imvura yogwa hovuga imituragaro cyangwa hakaba umuyaga, turabona yuko iyi saha iri kibandanya ije imbere. Nuko hakagera mu gatondo, wewe ntuvuga uti ni mu gatondo, utariko irikiragwa sinywa icayi. Ivyo umenga ntimubivuga, ahubwo uravuga uti ngaha mfise agakawa gashushe, kakaraza kunsusurutsa ko imvura irikiragwa, hakaba hakanye, hageze n'umwanya wo gufungura ivyo ku mutaga, imvura ikirikiragwa. Wowe ntuvuga uti simfungura vyo ku mutaga kuko imvura irikiragwa, ahubwo uravuga ati nshuhiriza neza ibi bifungurwa ngira mfungura ivyo ku murango. Kandi hageze n'amasaha yo gufungura ivyo mwijoro, wewe ntuvuga uti ni mu mwiza ntihabona neza, simfungura kuko sinobona umunwa wanje aho uri.
Eso no es ningún problema. ibyo nta kibazo na kimwe bitera namba uratsa umuco cyangwa ugafungura uko nyene kuko uzi aho umunwa wawe uri. Ibyo nta ngorane nimwe bizana namba. Murabona, nta ngorane nimwe wowe ushobora kugira. Kandi ikingirakamaro nuko haba hari ibyo wewe ukeneye kugira ngo ufungure. Kandi no mu mugambi w'Imana, mu murimo w'Imana, buri gihe hama hariho ibiba bikenewe kugira ngo umuntu akore igikorwa cy'Imana. Imana iravyironkera. Imvura yogwa hovuga imituragaro canke hakavuga umuyaga, Imana iraronka ibiba bikenewe. Kandi umuntu ntategerezwa guhanga amaso ikirere ingene kimeze ngo arabe ubuzima bw'ingene bumeze canke ingene igihe ibiremwa abantu bagezemo kimeze, ahubwo umuntu ategerezwa kuraba igihe cy'Imana. Mu gihe cy'Imana, mu mugambi wayo hashikiriwe iki, mbega ni iki? Rero reka dukora ico nyene tutarinze kuraba ingene ikirere kimeze cy'uwo munsi, tutarinze kuraba ko bari ko hari akizuba cyangwa imvura iri kiragwa. Ibyo byose ntacyo bitwaye. Icyari kigize icyo gitwaye nuko ari umwanya nyawo ushikiriwe w'Imana. Arabandanya avuga ngaha ati, reka tubisome bushasha. Haravuga hati, ugendereza umuyaga ntazobiba kandi witegereza ibicu ntazokwimbura. Nk'uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, kandi nk'uko utazi ingene amagufa akurira mu nda y'utwaye inda, uko niko utazi igikorwa cy'Imana rugira byose. Nimurabe ingene akana gato uruhinja mu nda ya nyina wiwe, amagufa y'uwo mwana arakura, umwana akaguma ariko arakura, aho umubiri w'umwana ukiyubaka. Kandi abashakashatsi baramaze kuza baratora ingene ibyo byose bigenda, ariko mu by'ukuri umuntu atazi na kimwe mu by'ubushakashatsi ntazi ingene ibyo byose bigenda, ariko biraba. Imvura yogwa hovuga imituragaro hakavuga umuyaga, umwana aguma ariko arakura. Ntacyo bitwaye ingene ikirere cyoba kimeze, umwana aguma ariko arakura, kuko umwana we ntiyitwararika kuraba ko imvura yoba iri kiragwa cyangwa itari kiragwa. Uko niko bitegerezwa kugenda no ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero aha haravuga hati, nk'uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, kandi nk'uko utazi ingene amagufa akurira mu nda y'utwaye inda, uko niko utazi igikorwa cy'Imana rugira byose. Igikorwa cy'Imana mu gihe uja mu kindi cyagumye kiba kiriko kirakogwa, kandi abantu benshi ntibamenya ico gikorwa, uwo murimo w'Imana. Kandi byongeye n'igikorwa cyo kuvuka ubugira kabiri cyagumye kiriko kiraba, kandi abantu benshi ntibamenya ico gikorwa cy'Imana, aho Imana yo iriko irarema ubwoko bushasha. Ubwoko bushasha buriko buraremwa, kandi Yesu Kristo igihe kimwe yaravuze ingene we yari kuzorema ubwo bwoko bushasha. Yabibwiye umuntu w'umunyabwenge cyane, kandi amubwiye kuri ico kintu, kuri uwo murimo we ntiyabitahuye. Ivyo ni igihe yari kumwe na Nikodemo. Igihe Nikodemo yaraje aho Yesu ari, aramubwira ati, mwigisha, turazi ko wavuye ku Mana, kuko nta muntu yoshobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora Imana itari kumwe nawe. Reka tubisome kugira ngo tubibone neza nk'uko vyavuzwe. Ikigabane cya gatatu muri Yohana haravuga hati, hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemo, yari umukuru wo mu Bayuda, waza kuri we mw'ijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora, shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati, nukuri nukuri ndakubwira, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka?
Respondió Jesús. Yesu aramwishyura De cierto ati te nukuri digo, nukuri que el que ndakubwire no naciere de iyo agua umuntu y del atabyawe Espíritu n'amazi na no puede mpwemu entrar en ntashobora el reino kwinjira de Dios. mu bwami Lo bw'Imana. que es nacido de la Ikibyawe carne, n'umubiri carne es. nacyo Y lo n'umubiri, que es nacido del ikibyawe na Espíritu, mpwemu Espíritu es. nacyo ni mpwemu. No te maravilles de que te Ntutangazwe dije, n'uko os nkubwiye es necesario ntimurakwiye kubyagwa de nuevo. ubwa kabiri. Y esa obra de la cual Cristo kandi le icyo habla aquí, gikorwa icyo Kristo amubwira en ngaha, donde Cristo muestra aho Kristo un nuevo nacimiento, yerekana ukuvuka ubugira kabiri, esa obra icyo gikorwa Nicodemo no la comprendía, Nikodemo pero ntiyagitahura, ariko continúa Kristo hablando más adelante en yarabandanije otros lugares hanyuma mu bindi bibanza acerca de esa obra avuga ku que bijyanye llevaría n'icyo a cabo. gikorwa we yari kuzokora. Por ejemplo, en San kandi Juan nk'akarorero capítulo muri Yohani 14, ikigabane cya 14 verso 26, umurongo wa habla 26 aravuga kuri icyo gikorwa, y de cómo llevar a cabo esa obra. akavuga n'ingene azokora icyo Y gikorwa. dice, Aravuga ati capítulo 14, ikigabane verso cya 23 en adelante, dice, kandi umurongo wa respondió Jesús 23 aravuga y le ati dijo, Yesu aramwishyura "El que me ama, mi ati palabra nihagira guardará. umunkunda azokwitondera Mi ijambo Padre le ryanje amará, kandi y data vendremos azomukunda y haremos maze tuzoza morada kuri we con él. tubane nawe. El que no me ama no utankunda guarda mis palabras, ntiyitondera amajambo y la yanje, palabra que habéis kandi ijambo oído mwumva si no es mía, iryanje sino ariko del Padre que me ni irya envió. data yantumye. La palabra que Jesús hablaba, ¿de quién era? Ijambo Yesu yavuga ryari Padre ryande, que ryari rya se yamutumye. Porque la palabra que habla el enviado Ivyo kuko es la ijambo palabra del rivugwa que lo n'uwatumwe envió. riba ari ijambo ry'uwamutumye, porque le da la palabra kuko uwo que debe amuha hablar ijambo iryo ategerezwa el kuvuga. enviado a quién, a los que le van a recibir. Uwarungitswe akaribwira Iyo abandi recibe abazomwakira, al kandi enviado, uwakira o sea, el que umuntu recibe al profeta, yarungitswe, ni ukuvuga en nombre uwakira del profeta, uwuvugishwa, umuntu recompensa avugishwa del n'Imana profeta mu izina ry'umuvugishwa recibe aronka toda esa impera palabra nk'iy'umuvugishwa, con la cual él es kandi enviado, yakira iryo jambo y ryose siendo uwo la aba palabra creadora arungikanywe, de Dios, todas kandi las kubera ko riba ari bendiciones ijambo habladas rirema en ry'Imana, esa palabra imigisha yose ivugiwe muri son iryo jambo para los que le reciben. iba ariyo Y ahí están las abamwakira, bendiciones kandi aho de Dios haba hari imigisha para ese y'Imana tiempo. yo muri icyo gihe. Sigue diciendo, os he dicho Arabandanya avuga estas ati cosas ivyo estando con ndabibabariye vosotros. nkiri kumwe namwe, Mas el Consolador, ariko el Espíritu umwitsa Santo, ari we mpwemu a quien yera el Padre uwo enviará en mi data nombre, azorungika mu izina él os ryanje enseñará niwe azobigisha las vyose, cosas. Y os kandi recordará azobibutsa kandi todo azobibutsa lo que yo os ivyo nababariye he dicho. vyose. Y ahora, la promesa es Nuko que rero isezerano Cristo, hablando del Padre, nuko Kristo igihe yariko aravuga Dice, kuri se el que me ama, mi palabra aravuga guardará, ati y mi ati Padre le nihagira amará, unkunda y azokwitondera vendremos a ijambo él, ryanje, y kandi data haremos azomukunda maze morada tuzoza kuri en we él. tubane nawe. Habitar en él el Padre, habitará en él Jesucristo, data azomubamo, habitará Yesu en él Kristo el nawe nyene Espíritu Santo. azomubamo, na mpwemu yera azoba muri uwo porque tres muntu, son los que dan testimonio, kuko ibishinga ntahe bitatu El Padre, nivyo bishinga Verbo, intahe mu ijuru, y el data, Espíritu Santo. jambo Y entonces na mpwemu son yera, kandi ivyo uno. bishinga ntahe bitatu n'umwe. Ahí tenemos la promesa Aho tuhafise de la isezerano venida del Espíritu ryo Santo kuza a kwa la mpwemu persona, yera aje ku Jesucristo, el muntu. Espíritu Yesu Santo, Kristo aje ari muri mpwemu viniendo a la yera, persona aje ku para muntu producir kugira en la ngo persona akore mu el muntu nuevo nacimiento. ukuvuka Y vea ubugira que es kabiri, para los que reciben kandi murabona ko su palabra. ivyo biba ku bakira Los ijambo que creen ryiwe, En él. abamwizera. Ahí podemos ver Aho turashobora con más kubona amplitud mu buryo ese bwagutse misterio cyane del nuevo nacimiento del iri cual banga habló ryo Cristo kuvuka a ubugira Nicodemo. kabiri ariryo Kristo yabwiye ahora Nikodemu. Como el nuevo nacimiento Nuko rero nimuraba ingene sería ukuvuka ubugira efectuado kabiri por Cristo. kwari kuzokorwa en na la persona. Kristo akagukora mu muntu. Y aún hablando del nuevo nacimiento, Kandi ariko aranavuga hablando ku del kuvuka Espíritu ubugira kabiri, viviendo en las ariko aravuga personas, kuri mpwemu todavía los aza ku discípulos de bantu. Jesucristo Abigishwa no ba habían Yesu nacido de Kristo nuevo. kugeza aho ntibari bwavuka Pero el ubugira día de kabiri, Pentecostés ariko ku munsi wa se Pentekoti materializó harahindutse toda palabra ukuri ijambo ryose Cristo habló con iryo relación Kristo al yavuze nuevo ku bijyanye no nacimiento kuvuka en ubugira aquellas kabiri, 120 bihinduka personas ukuri que muri ba estaban bantu 120 aposento. bari bari mu cyumba cyo Pero los hejuru. que recibieron su palabra Ariko abakiriye Vean ustedes, ijambo ryiwe, murabona estaban
muri iryo jambo bari ko baharonkera amasezerano yari kuzohinduka ukuri muri bo. Ayo yahindutse ukuri ku munsi wa Pentekoti, baronse intsinzi b'abantu 120 bavutse ubugira kabiri, gutyo bakaronka umubiri wabo wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Kandi guhera ukabandanya abantu ibihumbi cyangwa amamiliyoni barakiriye Kristo nk'umucunguzi wabo, kandi baravutse ubugira kabiri. Ikintu kitari gitahuritse mu bwenge bwa Nikodemu ingene bizokogwa. Nimwitegereze ingene Kristo yagumye abikora mu buryo buciye bugufi muri iyi myaka 2000 yose imaze guhera, kandi n'ubu bandanya ariko arabikora, kuko iri sezerano ry'ukuza kwa mpwemu yera, isezerano ry'uko asuka mpwemu wiwe ku bari no mubiri bose, gutya agatanga ukuvuka ubugira kabiri, gutya agashiraho akarema ubwo bwoko bushasha. Nimwitegereze Petero avuga yuko ivyo ari byo mu minsi y'iherezo, kandi minsi y'iherezo ni kimumbi cya gatanu cya gatandatu hamwe n'ikimumbi c'indwi, kandi twebwe twaramukiwe kuba mu kimumbi kigira indwi, ari wo munsi w'iherezo imbere y'Imana. Nuko rero nimuraba igikorwa Kristo yagumye ariko arakora mu ntambwe kuja mu yindi. Nk'uko abantu badatahura ingene magufa y'umwana akurira mu nda ya nyina wiwe, uko niko batigeze abantu benshi mu biremwa abantu ntibigeze batahura igikorwa c'Imana, c'ingene Imana yagumye iriko irakora uko kuvuka ubugira kabiri, ikaguma iriko irarema ubwoko bushasha. Ariko nimurabe kuri twebwe n'ikintu giciye bugufi gisanzwe. Twaramaze kubona ingene yabikoze guhera ku munsi wa Pentekoti kugeza n'ubu, kandi twarabonye ingene ubwoko bushasha bwagumye buriko burarimwa. Twovuga mu majambo ayahe, nko mu majambo amenyerewe mu maso nyene y'ubwoko bw'ibiremwa abantu. Imana yagumye iriko irahakorera ubwoko bushasha, kandi ntibigeze babimenya, ntibigeze batahura igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana c'iryo rema rishasha, iryo mu ntambwe kuja mu yindi Imana iriko irakora, ni rema rishasha ry'ibiremwa, aribyo biciye mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukakira mpwemu wiwe yera, turonka ukuvuka ubugira kabiri. Kandi turonse ukuvuka ubugira kabiri, turonka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Kandi ku munsi w'iherezo icongeyeko tuzoronka umubiri ufadika, uhoraho kandi uhawe ubwiza. N'abera nabo nyene bo mu ntambwe zarenganye, na bamwe bo muri iki gihe cacu bagiye, nabo nyene bazoronka umubiri musha ufadika, uhoraho kandi uhawe ubwiza. Nuko rero nimwitegereze ingene mu kuza kwa mbere kwa Kristo we yateguye byose kugira ngo habe kuremwa k'ubwoko bushasha. Kandi mu kuza kwa mbere kwa Kristo we yarateguye byose kugira ngo atange ukuvuka ubugira kabiri mu bamwizera, kugira ngo aduhe umubiri mushasha wo mu buringanire bwa gatandatu. Umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu wa teofaniya, ni ukuvuga impwemu ya teofaniya. Kandi ku munsi w'iherezo naho we azoduha umubiri ufadika kandi uhoraho. Icyo nicyo gituma ku munsi w'iherezo Kristo azoba yihishije kandi yihishuriye mu gushiswa kw'amasezerano yiwe muri kino gihe cy'iherezo. Yihishuye nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Mu gikorwa cyo kwisubiza ca Kristo niho we azoduhera umubiri mushasha, kuko we ku munsi w'iherezo arisubiza ivyo vyose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro. Nuko azozura abapfuye bizeye Kristo, natwe azoduhindura. Nuko rero guheraho tuzobona yuko nk'ivyo nyene we yakoze kugira ngo aduhe umubiri mushasha wo mu buryo bw'impwemu, ni ukuvuga umubiri wa teofaniya. Kristo
azobikora nk'ivyo nyene kugira ngo aduhe umubiri ufadika nawo. Mu kuza kwa mbere kwiwe aduha umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Mu kuza kwe kwa kabiri naho azoduha umubiri ufadika uhoraho uhawe ubwiza. Nuko rero turashobora kubona iri banga ry'igikorwa c'Imana nk'uko habera igikorwa mu nda y'umuvyeyi, ahaguma hariko hakurira akayoye, amagufa y'uwo mwana akaguma ariko arakura, gutyo hakaguma hariko harabera igikorwa mu nda y'uwo muvyeyi. Ivyo ni ibintu abantu badashobora kubona, ntibashobora kubitahura. Ariko abazi biba biriko biraba bobo ego barashobora kubitahura. Nk'abaganga bakomeye n'ababafasha barashobora gutahura kwaho haba hariko harabera igikorwa ngirakamaro cyane, naho biboneka umengana ibintu bisanzwe. Hakaboneka umugore inda yiwe iguma ikura buri mwanya kugeza aho mu nyuma umwana avuka. Ibyo biboneka nk'ibintu bisanzwe kubibonwa n'amaso, ariko imbere aho niho haba hari ikinyegezwa. Nukubakwa k'ubuzima, nukubakwa k'umubiri w'ikiremwa muntu, arivyo biba biriko birabera imbere muri iyo nda. Ni igikorwa kiba kinyegejwe amaso, kuko kiba kinyegejwe n'inda y'umuvyeyi. Ariko abazi biba biriko biraberaho mu buryo bw'ubushakashatsi barazi ko ari ikintu gikomeye cyane kiba kiriko kiraba, arico kiba cyatanguye kidashobora kubonwa n'amaso. Mu nyuma ico gikorwa kigakura, kandi ico gikorwa kivutse kiravuga, umwana asohoka ariko ararira. Ubwo nirwo rurimi rwa mbere atangura kuvuga, kandi urwo rurimi ba nyina b'abana bararutahura, kuko iyo umwana avutse ariko ararira baraheza bakamuha ibere bakamwonsa, umwana agatekana. Nuko baba batahuye bamenye ivy'umwana aba ariko aravuga. Kandi nimuraba umwana aguma ariko arakura, nuko ngaho hakaguma hariko harigaragariza ukwiyumvanamwo hagati yabo ari babiri, ukwiyumvanamwo hagati y'umwana na nyina, kandi nukwiyumvanamwo gufatiye ku rukundo. Kandi no mu gikorwa c'Imana murabona urukundo rw'Imana ruragaragara rukerekanwa, kandi n'urukundo rw'ico gikorwa c'Imana mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ruragaragara rugana ku Mana. Ni igikorwa cy'urukundo rw'Imana, aho urukundo rw'Imana ruba rugaragaye, nk'uko n'igikorwa kibera mu nda y'umuvyeyi. Mu nyuma ico gikorwa kikavuka, naco nyene ari igikorwa cy'urukundo. Nuko mu nyuma ico gikorwa kirabandanya. Iyo umwana yavutse, urwo rukundo rukaguma rugaragara hagati y'abo babiri, hakagaragara n'urukundo hagati y'umwana na se, kuko ni igikorwa cy'urukundo. Uko niko bimeze no ku gikorwa c'Imana. Muri ibi biremwa bishasha ivyo yo iriko irashiraho, ivyanditswe byaravuze muri Yohana ikigabane ca mbere, biravuga mu kigabane ca mbere no mu kigabane ca gatatu umurongo wa 16, Yohana 3:16 haravuga hati, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko aronke ubugingo budashira. Mbega murabona ko ari igikorwa cy'urukundo, ni igikorwa cy'urukundo rw'Imana rwagaragaye ku bw'ineza ya twebwe twese. Kandi twebwe dutegerezwa gukoresha neza umwanya muri ico gikorwa cy'urukundo rw'Imana ic'Imana iriko irakora kuri uyu mubumbe w'isi. Ico gikorwa cy'urukundo rw'Imana murabona kibera hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo n'umukundwa wiwe. Uwo niwe agaragariramo, abonekeramo ku isi abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abagize ivyo biremwa bishasha.
ibiremwa bishasha by'abantu bafise ubugingo budashira, kugira ngo twese tuzoronke ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi ibyo dukora mu gikorwa cya Kristo byose, yaba mwebwe ndetse nanje, turiko turakora mu gikorwa cy'urukundo rw'Imana. Imvura yogwa hovuga imituragaro canke hakavuga umuyaga, icyo gikorwa cyagumye kiriko kiraba kandi kizobandanya kiriko kirakorwa. Twebwe ntiduhanga amaso ingene ikirere kimeze kugira ngo tuvuge ngo ubu sinoshobora gukora igikorwa cy'Imana. Buri gihe cyamye kiriko kirakorwa kandi buri gihe kizokorwa kugeza huzuye igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, kandi kugeza turonse umubiri mushasha. Nuko rero tuzoheza tubone ubwo bwoko bushasha icyo ari cyo igihe tuzoba twamaze kuronka umubiri musha. Tuzobonaho umugambi wa Kristo wari kuzogarukira, umugambi ufitanye isano n'ubu bwoko bushasha ubwo we yari kuzoba ariko arashiraho, ariko ararema. Nuko rero dukoreshe neza umwanya, kuko umwanya wacu dukoresha mu gikorwa cya Kristo si uw'imfa gusa. Nimwitegereze, iyo dukoresheje amafaranga yacu mu murimo wa Kristo, tuba turiko tubika ubutunzi hehe? Mu ijuru. Kandi uburyo tuzoba twabitse mu icyo gikorwa mu bwami bw'Imana, niyo hagera ko Imana iduha impera, tuzoronka byinshi cyane, kugeza aho tuvuze ugwijije n'ijana ibyo we wakoresheje muri uwo murimo, ntiwoshoboye kugura iby'Imana izoguha hariya, ibyizoguhemba. Kandi nimurabe turakoresha neza umwanya wacu tukawukoresha mu gikorwa cya Kristo, kandi nitwamara guhindurwa we azoduha umwanya mwinshi cyane utagira aho ugarukira. Niwo mwanya azoduha ubwo n'ubuzima butagira iherezo. Ariko uvuga ati nta mwanya mfise wo kurondera Imana, nta mwanya mfise wo kwizera Imana, umwanya wo gukora ibintu by'Imana, mbega uwo akora iki? Aba ariko arakoresha neza umwanya kubwiwe nk'uko avyibaza, ariko uwo aba ariko aratakaza umwanya muri ubu buzima. Kuko mbega umuntu vyomumarira iki kunguka ivy'isi vyose agatakaza ubugingo bwiwe? Nta na kimwe biba vyamumariye, aba atakaje umwanya wiwe ngaha ku isi, ntaba yarawukoresheje nk'uko yotegerejwe kuwukoresha. Nuko rero uwo ntaba afise umwanya wo kubaho, umwanya udahera, kuko ntiyawukoresheje, ntiyawushizemo mu murimo w'Imana. Nuko rero umwanya we uba wamuheranye, kandi mu bwami bw'Imana nta mwanya aba afise yabitseyo. Kandi mu gihe cy'Imana, umwanya Imana itanga ni umwanya uhoraho n'ubuzima budashira. Ariko kubera ko atakoresheje umwanya wiwe mu buzima bwo ku isi ngo abitse umwanya wiwe muri Kristo n'umugambi wiwe w'agakiza, nuko rero ntaronka impera y'igihe kitafise aho kwigarukira ari kumwe n'Imana. Nuko rero nimurabe ingene ari ingirakamaro buri gihe gukoresha neza umwanya. Nuko rero ntidukoresha neza umwanya turiko turaririmba gusa, ariko mu musiguzi haranavuga hati uhe umugabane abantu ndwi mbere na munani, kuko utazi icago cotera mu isi. Ni ukuvuga ngo ntutahura akababaro gakomeye kazoza aho ibihano vy'Imana bizogwira ku isi, kuko icyo nicyo cyago kizoza ku biremwa abantu. Ariko ibiremwa abantu ntibatahura ubu buvugishwa. Nuko rero bake cyane nibo batahura ibi byo guha umugabane abantu ndwi mbere na munani. Abantu birashoboka ko biyagaza mu mutwe bakavuga bati mbega ni gute noha abantu ndwi nibaze ngaha, ati ndacyasigaranye utundi ngaha nihaze n'uwundi.
akaja avuga ati namaze guhereza indwi nahaye n'uwundi agira 8 kuko nari nsigaranye ibindi. Ariko mu mvugo y'ubuvugishwa murabona umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Terera umutsima wawe ijambo ry'Imana, ubutumwa ku mazi. Amazi ni amoko, amahanga n'indimi, no kuvuga n'abantu. Uzosubira kubibona haheze iminsi myinshi. Mwizuka aho niho ijambo we watanze ryakiriwe n'abantu benshi, kandi nibazuka bazokubwira bati wewe warakwiragije ubutumwa narabwakiriye, nuko rero ndaba ndi ngaha mfise umubiri mushaje. Aho hazoba hari ijambo wewe watanze riri muri uwo muntu we yararyakiriye. Uzosubira kubibona haheze iminsi myinshi. Kandi turabona guha umugabane abantu 7 n'uwa 8 mu majambo y'ubuvugishwa uko no gukwiragiza ijambo. Nimurabe buri mu marayika ntumwa no mugwi wiwe barahaye ijambo umugwi wo mu gihe bemerewe kubamwo. Nuko rero Pawulo yagaburiye umugwi wa mbere wo muri iyo migwi 7. Uhe umugabane abantu 7. Pawulo yahaye umugwi wa mbere, mu nyuma Irene umugwi wa kabiri, Marte nawo umugwi wa gatatu, hanyuma Irene umugwi wa 4, Kolomba umugwi wa 4, Irene wa 5, hanyuma Ruteri nawo umugwi wa 6. Reka dutangure bundi bushasha Miguel. Pawulo yagaburiye umugwi we wa mbere, niwe yatanguye kugabura, kandi barakiriye ijambo ryiwe. Kuko umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa wo muri buri gihe niwe bafise imfungurwa zo kugabura, kandi abazakira bazironka mu nyuma baramufasha kuzihereza abandi bantu basigaye. Mbega ibyo sivyo Yesu yakoze? We niwe yari afise ijambo ryo kurema imfungurwa iz'abantu bari bakeneye muri za ncuro zibiri. Bari bafise udufi dukeya, araduhezagira, arahezagaburira abigishwa biwe, nabo bagaburira abandi bantu basigaye. Zari imfungurwa zibonetse ku bw'ijambo rirema. Ni imfungurwa Kristo yagwijije, azigwiza kugira ngo azihe abantu. Nuko rero nimurabe imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ijambo ry'Imana z'abantu ziratangwa muri buri gihe, zigatangwa no mu marayika ntumwa azironka zivuye ku Mana. Izo ziba ari imfungurwa zihezagiye, kandi uwurya kuri uyu mutsima azobaho ibihe bidashira. Terera uwo mutsima ku mazi, kuko hari umuntu azowurya kandi azobaho ibihe bidashira. Kandi uzosubira ubone uwo mutsima, ibyo byo kurya uzosubira kubibona muri uwo muntu igihe bo bazoba bazutse, mu gihe bagiye, cyangwa igihe bazoba bahinduwe nimba bakiriko barabaho. Nuko rero buri mu marayika ntumwa yararamukiwe kugabura imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, umutsima, kuziterera ku mazi ku bantu. Kandi abazakiriye ubwa mbere baramufashije mu nyuma kuzigaburira abandi. Uko niko vyagenze mu bihindwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi kugeza ubu haramaze kugaburirwa, haramaze guhabwa umugabane abantu 7. Ntitwashobora kuvuga tuti Irene ingo ngaha dutegerezwa kugaburira abantu bo ngaha mu kibanza kanaka. Igihe ca Irene n'umugwi wiwe baramaze kugabura. Gutyo umuntu yoshobora kuvuga ati yaba umumarayika ntumwa kanaka yarahari uwo muri iki gihe cyo mu bihindwe by'ishengero ry'abanyamahanga, twogabuye turi kumwe nawe tukajana ubutumwa mu bibanza byose. Ariko abamarayika ntumwa 7 baramaze kugenda, kandi bo baramaze kugabura imfungurwa, kandi n'umugwi wabo wabafashije nawe nyene waragabuye imfungurwa. Mbega none ubu naho dusigaranye iki? Izo mfungurwa zaramaze gutangwa muri buri gihe, kandi zatangiwe no mu kibanza cyashikirijwemo buri gihe.
nuko rero kuri Amerika Latine na Karayibe mbega dusigaranye iki? Natwe duha umugabane umuntu w'umunani, kuko harabivuga hati uhe umugabane abantu ndwi. Kandi Yesu nawe aravuga ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Uyu aje ariko araha umugabane umuntu w'umunani, kandi abamufasha nabo nyene bariko baragaburira umuntu w'umunani bari kumwe n'umumarayika ntumwa wa Yesu Kristo. Kandi ntitwitegereza ibintu biriho bitatworohereza byo garagara, ahubwo tubandanya tuja imbere turiko turagaburira umuntu agira umunani, kuko hanyuma icyago kizoza ku biremwa abantu. Ariko dutegereza gukomeza tukagaburira umuntu w'umunani umutsima wo mu buryo bw'impwemu, ijambo, kuko ujya kuri uwo mutsima azobaho ibihe bidashira. Uko niko vyanagenze no mu bihindwe by'isengero ry'abanyamahanga. Uwari uwo mutsima wo mu buryo bw'impwemu ariho afite ubugingo budashira. Nuko rero murabona turiko turaha umugabane umuntu w'umunani. Ni hehe duhera umugabane umuntu w'umunani? Muri Amerika Latine na Karayibe yose, aho niho hari abantu bafise inzara, n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana riwanye n'iki gihe cy'iherezo. Inyota n'inzara byo kurya umutsima ari wo wari kuzohabwa abantu umunani. Uwo ni wo mutsima wacu, umutsima w'ijambo ry'Imana wa twebwe twese. Kandi umunani bihwanye n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Izo nizo mfungurwa zacu. Iyo ni manu yanyegejwe, uguhishurirwa kwari kwaranyegejwe amaso y'abanyabwenge n'abahinga. Uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Hamwe n'ibyo bindi byose bizanana no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko rero nimwitegereza ingene byose ari ibintu biciye bugufi byoroshe. Twamaze kubona ingene hahawe imfungurwa abantu indwi, n'ingene hagaburirwa n'uwugira umunani nk'uko hagaburiwe abantu indwi. Natwe tugaburira uwugira umunani mu kibanza gihwanye n'igitigiri umunani. Kandi twese turaronka imfungurwa tugafungura, kandi tuzobaho ibihe bidashira. Kandi gutyo turiko turagura uburyo tubugwiza. Ikingirakamaro ku bana b'Imana muri buri gihe aho bari baramukiwe kuba n'umugambi w'Imana, igikorwa c'Imana. Kuri jewe wari umugisha ukomeye cyane kuba nari kumwe namwe ndiko ndabashingira intahe y'ibi bintu byose biri mu vyanditswe. Ndabashingira intahe n'intahe y'ibi bintu bihwanye n'iki gihe cyacu cyane cyane, kugira ngo gutyo tube turiko turagura uburyo tubugwiza, dukoresha neza umwanya muri kino gihe cy'ihereza. Kandi turashobora kuvuga tuti turiko turakoresha neza umwanya, kandi buri munsi tuzorushiriza kuwukoresha neza, kuko buri munsi tuzoha umwanya mwinshi Imana n'umugambi wayo. Kandi buri munsi tuzoshikanira Imana indirimbo z'amashimwe, indirimbo nyinshi, kandi tuzorushiriza gukora cyane mu gikorwa cy'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Turiko turagura uburyo tubugwiza, kuko iminsi ni mibi mw'isi. Nimwitegereze ingene isi imeze. Ariko ku ishengero rya Yesu Kristo iminsi ni myiza mu mugambi w'Imana. Niyo minsi myiza cyane y'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ni igihe cy'inzahabu ku ishengero rya Yesu Kristo. Naho ku isi yo, ku bwami bw'abanyamahanga, kuri bwa bwami bwashushanywa mu gishushanyo cyabonywe n'umwami Nebukadineza, turiko turaba mu gihe kibi cyane ku bwami bw'abanyamahanga, kuko ubwami bw'abanyamahanga bugeze hehe? Ku birenge by'ivyuma bivanze n'ibumba. Kandi turashobora kubona yuko ubwami bw'abanyamahanga buguma buriko buratsitara buri mwanya mu bisata bitandukanye by'ubwo bwami bw'abanyamahanga, haba muri politike, mu by'ubutunzi, mu by'imibano no mu by'igisirikare. Naho
buri gihe tiene un tropezón ubu bwami buratsitara, y algunas veces se kandi lleva hasta rimwe la rimwe uña completa. ubwo bwami buratsitara n'urwara rwose rukavayo. Para el reino de Dios Ariko ku bwami bw'Imana ho estamos viviendo en la cabeza turiko de turaba oro ku mutwe del reino de Dios. w'inzahabu w'ubwami bw'Imana. Así es que adelante, Nuko rero mukomeze gwaruka, aprovechando bien el muriko tiempo murakoresha en el neza reino de umwanya mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. aprovechando bien el tiempo en el cuerpo místico. Mukoreshe neza umwanya mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha gwaruka, Imana ibarinde, kandi mubandanye muriko muragura uburyo mubugwiza, muriko murakora mu gikorwa ca Yesu Kristo.